tugira amahoro n'iterambere mu gihugu cacu ugwaruka tufise mu ruhara. Ku mazina nitwa Habyarimana Auguste benshi muranzi, ariko bantaze Auguste Burundi uko ndarikunda ko niryo ryanyubatse ryo yatumye tumenyana n'umuryango nganuku. Banze gushima vyimba mutima nkuko yabivuze DJ Rafa, naho nawe ativuze nawe asanzwe atwara igisata ca Irebe event, ni watwara igisata ca Irebe event ubwo atabivuze ngira ngo yiyibagiwe abantu babandi babwiye haje hari bangahe ngumwe 2 3 4 ni 4 ti wowe nturimo bangu nanje ngiyemo niyibagiwe. Numva rero narafarimu aje igisata ca Irebe event, hama banze kuvereka umuyobozi wa Irebe FM Linda Bushasha ko yavuze DJ Rafa. Tumaze igihe kitari gito two turakorana, representa egari mwese ntibari mu muzi ubwo twari dusanganywe yarunguruje ageze muri page. Murumva ko ari intambwe ikomeye, urumva ko nkuko n'ejo tuzumva ngo yagiye muri presidence cyangwa n'ahandi. Ibyo twa twifuza mu Irebe yuko abantu bagubandanya batera imbere. Twa turi kumwe na coordinatrice marketing ya Irebe company, ariko kandi turafise na marketing ya Irebe FM ari Hembega. Kuko Irebe FM mpamvu ndamuvuze banzuza ari bakubone nuko Irebe FM ni gisata kinini, ni wo mutima wa Irebe company dufise. Hariho rero coordinatrice na adina akajijwa marketing mu Irebe company, ariko kandi turafise na marketing wa Irebe FM. Cambe na mbere baje kumubanze bubampera amashikubera nibo bamfasha kugira ngo tugira aho tugeze. Hanyuma kandi twadufise igisata rero gikomeye, ari naco gisata je barizwamo cyane wanashaka Irebe FM n'ibindi Irebe music maze kujya ugenda umunyamuziki. Twadusanzwe dukorana na MC Brizo, muramubona hariya niwe asanzwe ariwe managinga Irebe music n'ibiyirimo byose. Najewe ndimo koranye ndi mu ba Irebe music, najewe ni boss wanje muri mabajaho make. Ego hama nshimire bivuye ku mutima cyane, n'uri ndabisubiyemo Maître Muvaye. Murabona iki kibanza uburyo kimeze, abajene uburyo baza ngaha bagakora amafilme bagakora ibiganiro. Maître Muvaye Imana iguhezagire cyane, kandi abajene tukuri inyuma kubera yuko biragoye kuronkana, kandi abantu benshi bavuga umuntu wako agiye nagakirije mari Maître Muvaye hasanze ku bajene kugwaruka ni benshi afasha kandi aracyabafasha, ntuducike intege turi inyuma yaho. Ego hamwe no musi yadukoranije aha hariho igikorwa cya mbere cyo gutanga certificate kuri staff yoroganije Irebe Best Influencer Award. Ziba zaratanzwe kuva kera, ariko nari navuze ko nshobora kwishikira kugira ngo ndavyivugire. Ndabashimire ku makamera, ndabashimire ku bimenyesha makuru bitandukanye ko bakoze igikorwa ciza, naho umuhini mushasha utera amabavu cyangwa ibintu bitubone kumwe n'abandi, abo igikomeye gikorwa carakozwe gikorwa neza, nabo nyine bampera amashi. Ikica gikurikira harimo ko dufise abaririmbyi Irebe music. Nibaza ko ndabona abo mbona dufise muri raporo, sibo ariko ndabona ngira ngo ujeje market nako Irebe music araza kudusigurura nitwamushikako ko naco gikomeye. Irebe music ni studio ikorera hi radio Irebe FM ikorera, Irebe media ikorera, ariko kandi tufise na Irebe media ndabona uyijejwe nawe nyine ari kuri kamera hari ya CK nawe muhamashi ko urabona ko Irebe media yigeze kure muri mwanya. Bo turafise Irebe protocol. Irebe protocol nibaza ko mu misi mike irahari sanzwe hari. Nibaza ko abaza bakeneye ku Irebe company ko turagerageza kuzana ibintu byose byaba bikenewe kugira ngo turabe ko twoteza imbere igihugu cyacu, kuko Irebe company yubakiye mu kumenyekanisha igihugu cyacu cy'u Burundi kandi mwishusho nziza ihesha agaciro igihugu cyacu cy'u Burundi kandi igahesha agaciro n'abarundi twebwe ubwacu. Niyo mpamvu turagerageza kuzana abajene bagifise ivyumviro byiza kandi bafise ishaka, ubushake n'ishaka byo gukora kugira ngo ejo duteze igihugu cyacu imbere n'imiryango yacu itera imbere. Kuko imbona kazoza y'igihugu si aba papa wacu, si aba Maître Muvaye usangwe n'abandi, ni yatwebwe cyangwa y'abana bacu. Impamvu rero twe dukora tutaruhuka kugira ngo turabe neza ko ejo twebwe mbora kaza twegera kwakirikana. Rero ntabarandire mu majambo
nuko ibisata byatuzanya hakuru ari nk'ivyo hamwe ho bari kiri ikintu cyo gikenewe ndaza ukibazwa. Nibaza ko wampaye ijambo nori musubiza kugira ngo abadayira programme ego tugira amahoro n'iterambere ry'u Burundi ugwara ko tufise mu ruhara muri jewe icambara amavu ya mbere nuko umuntu akubaza ati irebe rizokora iki irebe niki cyo ni kintu cyo gikomeye n'amavu ya mbere ariko ndashima Imana byo ko niwe umuntu wa mbere umukenyezi wanje anshigikira akantahora kirikare hamacame nshimira namwe bwe mwabwirageje kumenyekanisha ijambo irebe uno musi kabazi irebe ahantu hariho hose umva amavu ntiyari kubura yitwa atangutse ikintu mwese murabize ico nshima uno musi abajene mwese muri ko murakora ndaza amavu twese turayasangiye musi ariko arakora aya amavu yibaye gusa nituyanganya bitewe na video cyangwa imbono twe duko turajyamo hari gihe usanga Fanika afisari ashaka kugera naje umva ntitushaka kuhanganya amavu rero aza kuza angana nico washatse gukora amavu ni nkayo ariko turashima Imana no munsi ko tubona ko azokira kiri kibazo gira kabiri mwabaje sinzi ko mwavuze kuteje tujanye n'abaririmbyi abaririmbyi bo mwirebe nibaza ko hariya murababona nibaza ko no hijambo gatoya kugira ngo bavuge usanzwe kuko ni wa raporo usanzwe ajejiwe irebe music nanje ni wa ntwara bizo ukushije kibazo banje kubaramutsa nongera ndabashimira iminyamakuru n'abanditsi hamwe n'abamenyesha makuru mwashitse muri kino kibanza kibazo mwabajije kubaririmbyi basanzwe bari muri Irebe Music wa mbere nikizigenza August Burundi yatanguranye na Irebe Music hakaba ari abandi baririmbyi twagiye turashira muri Rebo kugira ngo tubafashe kubijanye no gushikana kure impano zabo muri abo hakaba harimo mubona ngaha bamwita New Face Kabos nibaza ko benshi bamuzi hakaba ndi kumwe na Rambo de nawe nyene muramuzi mutavyirengagije hakaba hariho uyundi atarashika mugabo agirashike mu mwanya déplacement zamugoye akaba ari nawe agira gatatu agira kane plutôt akaba ari uwo bita Iskado yahoze mu mugwi Amahunja Music Club oya Amasuka abaririmbyi nabo hama hari kibazo bari ba Franiki yabajije abaje ikibazo kijanye nuko bazohava bakora nabo indirimbo ndangakaranga nkuko kizigenza wabo basanzwe bazikora ibambewe suko byifashe abaririmbyi bacu basanzwe bakora indirimbo zijya sekira nyene musanzwe muzi bazobandanya bazikora kandi sikuvuga ngo ntibazi gukora indirimbo z'akaranga byose barabizi kuvuga n'ivyashika nazo nyene tuzozibaha atakibuje hama nibaza ko nihagira ikindi kibazo muraza kumbaza nibaza ko arivyo noshobora kwishura kwico kibazo murakoze cyane hari ikindi kibazo nibutse August bari bamubajije ico bisunze kugira ngo batore aba baririmbyi je barabashikirije nibaza ko ico kibazo nawe yaza kucishura barabashikirije nkabanje ngiye kugira gukurikirana ibikorwa byabo hama nishe kibazo cawe tuzobafasha kubijanye no kubakorera umuziki mwiza nta birenze nta bintu byinshi twabemereye kuko twabemereye kubafasha gukora umuziki mwiza ko dusanzwe dufise studio ya Irebe Music isanzwe ikoreramwo muri muhinyanyuzi akomeye cyane yamenyekanye cyane gose ari we iri Every Pro nibaza yuko kibazo cy'umuziki mwiza kitazobura muri Irebe Music nitwana na Flavia mwadomenyesha makuru Irebe FM kuganira ingano yanje gusanzwe dufasha umuziki nyine muri rusangi hama ku kibazo yarabajije nivyo byinshi bavyishuye ariko nkuko tubamenyesheje cyangwa dushize hagaragara abamaze kuba bari muri Irebe Music
si uvuze ku kibazo cerekeye yuko washobora gushiramwo abandi barinzi ndangakaranga nibaze ko ikintu ca mbere Irebe FM canke Irebe company yubakiyeko ni kugira ngo duteze imbere canke dushigikire imico n'akaranga ku Burundi. Rero nibaze yuko nivyashika Irebe company canke Irebe music ikabona yuko hari undi muntu ukwiye gufasha kugira ngo ishikane kure akaranga ku Burundi, nibaze yuko tuzohamagara nkuko nyene tubabwiye ati muri muzikana canke umugwi kanaka umwanya ubarizo muri Irebe music mwakoze. Kirumvikana kandi nibaza ko Frank ndakuzi ko ibintu bya entertainment turabizi cyane. Nibaza ko icyo kibazo bagiye bose bari kukibaza katucishure neza twitonze uko ni kibazo kikunda kwibonekeza. Uno mwanya ntarebo igihe ari mu Burundi sinzi ko nibeshe. Cyane ibazi hari ngirane nka zibiri. Ariko twategeza dufite baririmbyi benshi hatuzo ko hari nka 10. Ariko baririmbyi mubona turi kumwe no mwanya baramaze ikiringo kingana nkarambara amaze hafi ikiringo kingana n'umwaka ari mu Irebe music. Indirimbo zirenga 10 zire mu Irebe music zamazwe no gukogwa. New Face afite indirimbo zirenga 6 amaze gukora. N'umugenzi w'abahavaza ahora masuka afite indirimbo zirenga 8 amaze gukora. Twe ibintu mu Irebe company keshi tubikora abamaze kubimenyera mwarabonye Irebe company igihe tugure Irebe FM ntitwabivuze ko tuzugure Irebe FM dukunda kuvuga twabanje gukora hama ibikorwa bikivugira. Uno mwanya nishuri ikibazo arashobora gusanga ejo nzohora n'intambamyi runaka cya Irebe company itatuvuye ku kitavuye ku baririmbyi ugasanga ari Imana yanditse kindi. Ariko twebwe mvuze ko nk'umuntu nuko umuziki simvuze ngo ndawuzi gusumba abandi ariko ndawushikira cyane gusumba abandi je ndabivuze kuva mu 2008 namishikira umuziki hano ari mwana bataringira batari bwana sinzi ujya harimo atari bwavuke rego bisigura ko rero umuziki nawe utanguriye barabiza abantu benshi muyinga barabiza abantu benshi za Kirundo muri Noro nta muri imyaduga atagenda mutwaye bisigura ko jewe nsanzwe narabikunda kasanzwe narabikora rero kuzana abaririmbyi uwo mwanya wose twamaze tutaraberekana twari kuturiga uburyo tuzokorana mu byo dushoboye twebwe kuko umuririmbyi vyakeneye akenshi usanga amarebo babaha batabaha ibyo bakeneye ahubwo bakabaha iby'ibishobisho bishaka ugasaje nka Irebe company shaka branding Irebe company ngo Irebe company yageze ubu si muri ibyo branding ahubwo Irebe company branding umuririmbyi sinzi ko nibeshe bisigura ko rero umuririmbyi nazana aba influencer biyo akabaza muri Irebe company aza nukuvuga zo Irebe company zokomera nawe wakomere Irebe music ikomere na wakomere bisigura ko twebwe ibyo tushaka gukora muduha umwanya niba mutwizera koko niba ibintu tubimazemo igihe muduha umwanya muri zorebona itandukanirizo byo kujya mu kintu ukunda no kujya mu kintu uhatiwemo n'abandi cyangwa se wigishijwe n'abandi ni ibintu bibiri bitandukanye kujya mu kintu ukunda cyangwa kujya mu kintu we nk'uwo Linda Kamba ati bajya abantu ndabona bo bafasha ni cyane fate bazana umva ntavyo nzi uzetizana ivyo rero reka tubihe amaso ejo cyajya ejo muzoduha amanota kubera dufise contrat ndende cyane nibaza ko muzobibona mu bikorwa ariko kandi tubabwiye ngo muzoni bikorwa bimwe muhora bubona ngo buri ngo gucya turafise ibyo tuzokora bitewe n'ibyo twize ku bandi murakoze. Umusaruro utaboneka nkuko amalebo mesha bavyiteje. Umusaruro wa mbere jewe kuva kera nabye nkunda umuziki umusaruro wa mbere nuko kabiri gatanu ndwe mu muziki hatera imbere. Ni nabona baririmbye bo muri Irebe music bari kwateza imbere ico gisata cy'umusaruro zobonetse. Niyo mpamvu nakubiye ko keshi ugiye uronda y'amahera birakunda kwanga mugabo ugiye uvuga uti nshaka guteza imbere ikintu runaka birashobora gukunda. Turakunda gukora bikorwa bikishura ivyo umuntu yibaza nabivuze ko ndashobora gupanga yuko nza gushikaja kwibarabara ariko Imana yateguye ko ntaza kurenganya rya daraza rya haja jewe keshi rero ivyo nkora ndareka ibikorwa byo nyene bikidugira bikivugira kubera yuko turafise ibyo twavuganye nabo ariko turavugana tuti kubera ko ibintu tubivuganye wanashaka twagiye no kwa note no mu bavoka twaragezeyo barareba amategeko twashizeho twumvikanye bisubira ko yire budget ntije gusumbya izakoze ahubwo ije nayo kureba ko ari cyo yokosora na gitoya yigiye kuzindi zakoze cyane ziri ko zirakora mugori twavuga ibintu tushaka gusanga bitabaye twitwa ababeshi cyangwa birenze twitwe yuko mengo twara abahenze
reka rero tureke ibikorwa bizivugire. Igikomeye nuko uno munsi mubonye ko Irebe Music ihari kandi ifite abaririmbyi kandi igiye ku kivi, muzoduha amanota. Icyo ni ikintu ca mbere kitazwa mu Irebe Music. Umuririmbyi aje gukora suva ngo August araje ngo nimwe Irebe Music ngo aca mucako, suva ngo Satu daraje cyangwa Fizo ase umwanya wiwe azova muri kuwa mwanya wuheze, kubera ko tushaka guteza imbere ibyo dukunda. Bitwaje kurira n'amafaranga arakenewe, uko murabizi ko amafaranga arakenewe muri byose, ariko iyo dushize imbere ibikorwa bikaba byinshi kandi bikaba byiza, hari igihe bizotuzana ibyo dukeneye. Murakoze. Iringo ni cy'imyaka 5, ariko iyo myaka 5 umwe wese afite uburenganzira bwo guhagarika amasezerano, kuko amasezerano yitwa amasezerano mu gihe mucyahurije ko muri babiri. Twere twashizemo itegeko, niba murabagiye ko twagiye kwagejwa amategeko, niba babumva bakabona ibyo twavuganye cyo biko bigenda neza, bafite uburenganzira bwo kwandika bakavuga bati twifuza turebe ku byo twari dukeneye, byo twavuganye ko bigenda neza. Ngo uburenganzira babufise cyane, natwe muri Irebe Company cyangwa muri Irebe Music dufite uburenganzira turebye ubwo tukavyumvikana ko atanduruze habaye. Hanyuma iby'ibiteramo, gukora ibiteramo rimwe nababwira yuko dushaka tuzokora ibiteramo 2 twakora 10, dushaka kuvuga tuzokora 10 dukore na kimwe, ukasa muri ibyo umwe yatugwaranye cyugasanga ikibazo runaka. Ico no basaba ngo mudushikiye, hanyuma kujya mwaba muri afishi, kujya dufite isamize nko babivuze, kuvyerekeye isamize yango umuyobozi w'adaraza avuga icyazofasha nk'isamize Irebe FM ko yafise mweneyo. Nibaza ko kuvyerekeye ari masamize yo ku ruhande biciye kuri dufate nko kuri managinga, ikintu kigiye kwa baririmbira kibabwiye kindi. Umuhanuzi wanje ni wire twa desante, nimumuzi mwese si umunyamuziki nguri aho yicaye, niyo muhanuzi mukuru wanje. uje Irebe Music nawe muramuzi, n'umukameraman ni kirabimenyereye. Ujeje kuvugira abaririmbyi niyo Irebe Music ko mumutumiye ni na Flavia, murabona n'umujuralista bibi. Ndikuvuga nagerageje kurondera team y'abantu batahura ibyo bazokora. Ushobora kufisa miliyari y'amafaranga ukaraniga uburyo yakoresha kugira ngo uteze imbere ikintu. Ushaka kuba ufise umutwe ujye gukora ikintu ukareka kuri 0 ukarengana ofisi ya miliyari. Tukore twitaye ku byo kwerekana ibyo tuzokora, ahubwo twitaye kwiyubaka, kubakira hamwe ibintu team izofasha kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko namwe uzobona icyagoranye mu Irebe Company ni mu ijambo ryo wese afise kutubwira ati niko bigenda neza. Ariko ndabasabye n'ubundi ndabasabye mudoha kanya buri gihe nkuko tuba hafi, muzogera murabimenya ibizokurikira. Murakoze. Hajugeze ku kintu gikomeye, Irebe Company nababwiye ko aba partenaire mfise cyabafasha no mwanya muri Irebe Company, umitahe mfise ni mwiga abajournaliste, mwiga abanditsi, nimwifata ko muri abantu bakomeye kuri jewe. Niyo mpamvu naje kubwo kubereka mu representa mukuru usaga mpagarariye, nongera ndabereka ni na coordinatrice wa Irebe Company ya marketing wa Irebe Company, nibazo Irebe FM, umuyobozi wa Irebe FM ashaka kumuvuga, nongera nkabereka n'umuyobozi wa Irebe FM. Kora murabona ko aba bose nibaza ko muri mwese aba bose ari nk'abashasha imbere yanyu muri entertainment. Sivyo ko yemeze none, sinzi ko mbeshe kucyo kintu. Umva ari kugira ngo ndabashikirize kugira ngo ejo niya bahamagara umuyobozi w'iradio tifise conference muitabe, representa bahamagara mu muitabe, uje marketing coordinatrice wa Irebe Company muze mumumenye, uje nukuvuga. Ariko wirimane musaza umuzi ko ari umuhanuzi wa Irebe Company mukuru wari hajya Rafa, muramuzi ko asanzwe ari we ategura ibiteramo Irebe event, musaza umuzi. Muri makini cenga ku bwa Irebe Company kugira ndabashikirize. Mwe muri aba boss bandi mu majabo make ndabubaha, ko mavuze ko munyi bagera ndabuha gusumba. Oye mutaba muvayo numujama wa Jene yifuje kumenya atabibonye ku ma YouTube, kumva ibyo twaje kuvuga yumve ibyo azodukosora, yaje kudushikira amajabo make uwo muhamashi. Okay, ufise kibazo cyane. Mu bisanzwe Irebe FM dusanzwe tubikora, barafise uretse abaye bari muri Irebe Music n'abandi bose bakorera imiziki yabo muri Irebe Studio. Turafise umwanya ducisha ko tubaha muri Irebe FM kugira ngo indirimbo zabo zishobore kuvuzwa, dushobore kuba promotinga muri ubwo buryo. Urumva ukore ururirimbo muri Irebe Studio
ni na avantage kubera ko ucuronka promotion novuga nti ku buntu. Hanyuma uko tugiye gukorana n'ayandi maradiyo nibaza yuko umuntu yovuga ati duhera d'abord iwacu, duhera mu rugo iwacu tukabikora, hanyuma n'ayandi maradiyo akatubonerako akarorero niko novuga. Ibisigaye nk'uko dusanzwe dukorana neza n'ayandi maradiyo, nibaza yuko nabo nyene bazoshobora kudufasha kugira ngo runo rwaruka ruri muri Irebe Music rushobore kubandanya rutera imbere. Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Nibaruta Abubakar, mugabo basanzwe bantazira Badje. Ama imbere ya vyose mbanze gushimira Imana yo yaduhaye kano karyo. Ishimire n'umuyobozi mukuru wa Irebe Company we yatwizeye akatuzezwa aya mabanga yo guserukira company yashinze ya Irebe Company. Nongere nshimire umwe wese na cane cane mwebwe abamenyesha makuru mwashoboye kwitaba kano kamo mukaza kudutega amatwi kugira mushikirize abarundi n'abanyamahanga basanzwe babakurikirana. Nongere nshimire n'aba baririmbyi bashasha bagiye kwifatanya na Irebe Music. Eka nshimire umwe wese ku kigoro kiwe. Muri make nkuko bisanzwe muri Irebe Company canke mu bindi bisata bigize Irebe, ni bisata biriko biragerageza gukora kugira biteze imbere Uburundi, abarundi, bihereye na cane cane mu bajene, kuko na nyeneyo asanzwe ari umujene nkatwe. Rero ndahamagariye buri umwe wese yifuza kugira ico akorana na Irebe Company, haba kwisamirizi yacu, haba muri Irebe Music, haba no mu bindi bisata bitandukanye Irebe Media n'ibindi bisata byinshi bigiye gutangura muri Irebe Company. Wifuza wese kuzokorana natwe arahawe ikaze kandi ntazogaya, kuko abo tumaze gukorana benshi barashima uburyo tumaze gukorana, kandi niyo ntumbero yacu yo gukorana neza kugira ngo duteze imbere ibi bisata vyacu, duteze imbere Uburundi biciye mu maboko ya twebwe abajene. Nta menshi mvuga kuko vyinshi CEO yabivuze. Nkumbure n'abarongoye ibisata na cane cane c'umuziki cadukoranije hano babivuze. Je ku bwanje nibaza ko nogereza n'ivyaba ngombwa ibisigaye tuzogenda turabiganira buke buke. Murakoze. Mbanze kubashimira mwese. Amajene sanze nitwa Zezera Marlene Antoine, musanzwe munsi nka Miss Première Dauphine wa 2022. Ga ubu nkorera muri Irebe Company en tant que coordonnatrice w'ama projet, haba en général coordonnatrice w'ama projet en général, cyane cyane mu burimyi n'ubworozi. Rero ndabashimiye mwese, hama nshimiye Smart Point yashoboye kuza ikadufasha en tant que partenariat muri Irebe Company. Hama n'abandi bose bakeneye kuza en tant comme partenariat, karibu tuzokorana neza. Murakoze. Ubu nk'uko bagiye barabivuga dusigaye twumvikana igihugu cose, uradusanga kuri 91.4 MHz. Tuba twumviriza bari mu gisagara ca Bujumbura no mu karere novuga nti Kimbo, ni mu ntara za Bubanza, Cibitoke, Rumonge, igice cyo muri Bururi, Kayanza, Muramvya, hamwe no muri n'igice gitoyi cyo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ishobora kandi no kudusanga kuri megahertz 100 n'ibice bibiri, aho ni muri mu gihugu cose. Murumva yuko tubandanya twaguka, n'abandi nkamagara n'abandi abifuza kuba aba partenaire nkuko kwa Smart Print kutwegera bakaza kugira ngo dushobore gukorana ibikorwa byabo bitandukanye. Mu yandi majambo Irebe FM uretse kuko tubahayanishiriza ibintu byanyu, turakora kandi n'ibindi bikorwa byose bijanye
no gutuma tumanako amakuru yaba kubakorera ama publicité yaba kuza kufilma mu manza zanyu haba ku ibijanye byose no gutuma tumanako amakuru murakoze. Izi certificate rero dutange irebe FM atewe gikorwa niyo mpamvu tuzatanga ubuyobozi ni badutwara uyu bategereza ko niwe dukore ko natwe nk'ibyo kwaka arakaza Azael Danzana arakaza nenda mubonye hano kirabahenda wiri abalao mamonye umuhanuzi mukuru yica agakiza n'uyo ifye nkuru naho ari umuyobozi mukuru nawe nyene yarafashije cyane muri organisation canke mu ntungane rya Irebe Best Influencer Award cyo gituma rero nje mucamu nje mucamu representa umuza bikorwa amwe na CEO bayimuhe icyubahiro ciwe. I don't know yitwa Floribert muhewe gino yitwa mwenye mali yake ni kuri Madame Florence Nikuze akaba ari we umutambukanyi wa CEO wacu nawe nyene yaradufashije nje muramba dufashije ibitari bike birazoca yimudushikana murakoze gira amahoro ikintu nshaka kubabwira ni kubashimira cyane cyane abadukurikiye ku media atandukanye nk'uko umuyobozi w'iradio yabivuze nk'uko ujeje coordinatrice wacu muri company yabivuze nk'uko coordinator na representative yabivuze turakeneye abadushigikira turakeneye ababona ibyo tuko turakora turakeneye abanyamitaye ko batwizera kugeza no mwanya nababwiye ko inguvu nizine dufise ngaha nta yindi nguvu irava hanze handi ni muri twebwe nyene ariko turashimira Imana tukashimira n'umufasha wacu ko niwe ashikira muri byose hama ndashimiye cyane mwibacamakuru bisubiyemo turuzi 5-10 nimwe mwubatse Augusta abuwaru no munsi nzobubaha mpaka naho nzogura indege nkabona abajournaliste hasi ndoyimanura ndabatore ndabambandanye kwera abajournaliste abantu benshi barasuzugura ama media cy'abagasuzugura imenyesha makuru bito naho bageze ariko umujournaliste naho umurengano ukagira iki niwe aba yakubatse niyo mpamvu ngira abashimiye cyane bive ku mutima hamashimire abantu ba Irebe Best Influencer Award bitabiri irihiganwa uyu mwaka bose ndashimiye staff yarongowe na Rafael Nyandwi n'abari bari kumwe shimire na Jiri yarirongowe na Pierre Nkurikiye shimire na pare urubanza wirinyamitwe shimira abubahwa bose baje mujya munsi wa Irebe Best Influencer Award kuri finale muri arena ndashimiye arena duha ikibanza ndashimiye Zanzi twakoreye iwabo so narindi ndashimiye Maître Mugabo n'ubundi ikibanza guma dutiza novuga ko Imana yonyene niyo izokwe kuko birorosho kugira indoto ariko biragoye kwishika kuri wenyene ndabashimiye bivuye ku mutima hama tubabwira ati mwitegure vuba muramenya bya Irebe Best Influencer uko bizogenda umwanya n'umwanya biraje mugira amahoro mugira umugisha twira amahoro